abana bavuka ku bavyeyi badasangiye ibihugu abo bita abameti mu rurimi rw'igifaransa ngo bagira ingorane nyinshi mu kubaho kwabo kwa minsi yose. Ivyo rero babishikirije mu kiganiro bahaye abamenyesha makuru. Umwe muri bo umupfasoni Liliana Zanone yavuye ashinga intahe ivyamushikiye mu buzima bwiwe bwa minsi yose. Ego nitwa Zanone Liliane, nkaba ndi umurundikazi, mugabo mama wanje akaba n'umurundikazi, papa wanje n'umutaliyano. Mu gihe papa yamenya yuko mama yibungenza afise inda y'amezi 3, papa yaragiye sans même dire au revoir, sans même ntiyigeze yaniyumvira no kugaruka. Ntivyabaye vyoroshe. Abametisi turazi ukuntu twabayeho mu buzima bubi mu kwiga, batwita abadimudimu. Si abana gusa b'abanyeshure n'ababigisha batwigisha badushikura imishatsi batubwira ngo turabadimudimu ntaco tuzofa twimariye. Si ukuvuga ngo nitwize, mugabo twabura uburyo bwo kwiga. Twarinda kuja gusegerereza dufite soi-disant le papa qui sont là. Turi ngo turariha ivyo bakoze. Nous sommes des innocents. Nguno musi ndashobora gutemonya ko papa akiriho, mugabo uno musi simfise droit yo kuja kumubwira ngo ndi umukobwa wawe, ambwira tous ces années tu étais où? Est-ce que c'était ma faute ou bien yari faute yiwe na mama? Mais pourquoi? Uno musi bamwe barazi baguma baza mu Burundi, baguma baza bari mu mafre zabo zakazi, uko baza bafata abashikacu ba mama bacu b'abarundi kazi baravyara n'abana bose mubona ngaha. Alors aba bana ejo bazohinduka ndabo bagire bwa buzima bubi, bitwa bamaraya, bitwa abavagabond, kuja twe twakuze batwita. Nta buryo twaronse bwo kuja kwiga ngo natwe turonkeza master nk'abandi. Muga twari dufise ubwenge bwo kwiga. Amambasade yari haga ntushobora kugenda ngo bagufashe, c'est impossible. Bakubwira ngo ja kubira ku barundi biwanyu, waja ku barundi nabo bakakubwira ja ku bazungu biwanyu. Et finalement tuko turabaza tujehe ni baturonderere planète badushiremo. Ex mari wanje n'umurundi, mugari nje vyoroshe na famille, belle famille yanje kuvyara abana bafise ponki wanje. Umukobwa wanje vyasavye imyaka 4 kugira yemere kuja kumwandikisha kuri commune. Yambwira ngo nje kumundondere umugabo natwaye inda w'umuzungu siwe yamuvyaje. Cyari biruhishije. Muri 2011 umuhungu wanje aravuka. Ça c'était pire. Sinshobora kurondera urupapuro rw'abana. Mpaka nje kuzana papa wabo. Birananira kumuturuka imbere umuntu tasubiye kandi kubana. Umuntu afata umengo ndigitavuga ndiki ahora nyita ngo ndikimaumawu. Ari jewe ça fait 5 ans, ari jewe mbeshejeho abana banje. Ata enfant amha iyo ndamubwiye nk'ubu rentrée scolaire wacha kubwira ngo ba ambassadeur yiwanya ruzi genda urondera amahera ku bazungu. Byoroshe. Ndiko ndaraba abametisage bavuka no munsi. Berantera umubabaro bikamagahinda ko kurira. Nanje nk'umumama sinshobora gukuraza les bras. Sinigeze ndonka amahirwe yo kwiga, niga université nk'abandi bana, ndonke master nk'abandi bana, mugabo nzoganira agateka kamilate. Natwe twige, natwe tumenyekane muri gouvernement yuko tutaraba metisi gusa kugira batubwira ngo turi ndaya, turababatare, turi kuko bafite amazina menshi baduhamagara. Natwe turonka agaciro kacu. Igihe naheze amashuri nagize 3 mois ya stage kuri aeronautique Sobugera. Baranyimya akazi ngo kubera ndi mu métis. C'est implorant. Garondera akazi muri Sokabu barakanyima ngo abametisi ntaco mwimari. Alors que ndi umugore ushobora guhagarara nanje nkafonda famille yanje, ubwenge n'inguvu zanje zigakora muri societe.
ndababazwa n'uno munsi kubona les concernés siho bari twahamagaye amambasade baze bumve ingorane dufise mugabo nta nomwe yaje abandi bavyara aujourd'hui hariho droit ya son excellence le président yuko umugore ategeza kuvyara ku buntu mugabo jewe kenshi bahora bandihisha amahera swadiza ngo nikubara ndumuzungu sishobora gutwara umwana wanje moins de 5 ans ngo aje kuvugwa bace bambwira ndiha amahera ntayumbuze dukeneye amadroit yacu nk'abana kuko natwe turabana nk'abana. Merci. Godelieve Ndayishimiye umuhanuzi mu bushikiranganje bwo gufatana mu nda ati ibyo bibazo by'abo bantu leta irabizi kandi irabizirikana. Leta y'u Burundi icyo kibazo yagifashe nka nkama irabizi izo ngorane zihari ari nacyo gituma mwibwirizwa shingiro ry'u Burundi hariho ibice ingingo nyinshi zivuga iby'agateka kazina muntu muri rusangi ndetse niyo kategori abana tutayibagiye. Leta y'u Burundi kandi yarashize mu ngiro ingingo y'ijana 13/2025 la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies igwanya amabi akorerwa abakenyezi hamwe n'abana. Ni muri iyo ntumbero rero hashizweho komite igihe cyo gukurikirana ugushira mu ngiro iryo tegeko, ari nacyo gituma kandi abameti bo twita n'ibyagwa mu Kirundi nubasaba ko batongera amakenga cyane, ayo makenga yogabanuka. Ndabamenyesha yuko guverinoma y'u Burundi icyo kibazo cyitwararitse ibicishije mu bushikiranganje bw'agateka kazina muntu, imibano n'iterambere ridakumira